amatora y'Uburundi yabaye kuri izi tariki 20 z'ukwezi kwa Rusama, yabaye amatora meza cyane kurusha andi matora yose igihugu cy'u Burundi cari kimaze kugira, kuko nabonye narumvise uko yaragenze, kuko je nasabye kubona amatora mu 2023. Hanyuma yarerekanye neza cyane yuko abarundi tuguma dutera intambwe mu bijanye na demokrasi, kandi ubu dusigaye turakarorero mu bijanye n'intwaro rusange, tubahiriza ubwigenge bwa muntu mu bijanye n'ivyumviro vya politike n'amatora kurusha ibihugu byinshi cyane. Habasaba mbere abanyamahanga bashobora kumva Ikirundi ko boza mu Burundi bakaza kwigiraho ukuntu amatora atunganywa neza n'ukuntu demokrasi ishobora gutsimbakazwa mu gihugu. Uyu ni Bakanibona Isaac, ni umwe mu bantu bakurikiraniye hafi amatora y'u Burundi ku rwego rw'indorerezi observateur. Tubanza tubasuhuza ariko mwese abakurikiye iyi radio televiziyo Ikondera Libre, Ikondera ryigenga, irijwi ry'impunzi. Ikondera ryigenga ryateye umutonzi i Burundi, igihugu kimaze kugaragaza intambwe ikomeye mu kwimakaza demokrasi. Ni nyuma yaho urwego rwigenga rushinzwe amatora seni rwatangaje ibyavuye muri aya matora, maze rugaragaza ko ishyaka CNDD-FDD ryahize ayandi nayo atari make yari yitabiriye urwo rugamba rwa demokrasi. Ibyabaye i Burundi rero ni ibintu bitari bimenyerewe, kubona amatora arangira mu mutuzo. Twanyarukiye i Burundi tubaza Isaac Bakanibona uhagarariye ishyirahamwe ACOPA Burundi, Association pour la consolidation de la paix au Burundi, ishyirahamwe ryo kubumbatira amahoro mu Burundi. ACOPA ikaba yari ifite abantu barenga 140 bakurikiranye aya matora ku rwego rw'indorerezi observateur. Iyi ACOPA ni imwe mu miryango hafi 40 irimo n'ishamikiye ku madini yakurikiranye aya matora y'u Burundi ku rwego rw'indorerezi, hiyongereyeho n'abahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi. Bakanibona Isaac ni iki yabonye nk'indorerezi? Ese aya matora arayavugaho iki nyuma y'ayandi menshi yabonye mu Burundi? Ndaramukije kandi ndahaye mwiriwe abakunzi ba radio televiziyo Ikondera Libre, bivanye n'umwe wese aherereye mu mpande zimwe z'isi. Nitwa Bakanibona Isaac, ndongoye kandi gaserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe gishinzwe guharanira gutsimbataza amahoro gushika ku mahoro arama mu Burundi, ACOPA Burundi. Se aho mu Burundi ubu mwifashe bite, mumeze mute nyuma yuko mumaze kumenya ibyavuye mu amatora mwitabiriye, abarundi bitabiriye ku bwinshi? Amatora yabaye ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2020. Ubu muhameze hate mu Burundi, murumva mumeze mute? Mu Burundi n'amahoro, haratekanye, abene igihugu bari ku mirimo. Hanyuma imigambwe itashoboye gutsinda amatora, ndabona muri kino gihe iri kwirarungika ubutumwa bwo gukeza umukandida yari yashizwe imbere n'umugambi CNDD-FDD, General Major Vice Ndayishimiye, aho bariko baramukiheza ku ntsinzi yari yatahukanye hamwe n'umugambi CNDD-FDD, bongera bamwipfuriza kuzoranirwa mu mabanga mashasha yo ku mukuru w'igihugu agiye kuzotangura kurangura guhera mu kwezi k'umunani kuza. Bwana Isaac, se ko hari amakuru arimo gucicikana avuga ko ngo nka Gatorwa sawa seneri ngo asa n'utarabyishimiye, uko mukurikirana bimeze bite? Bisanzwe yuko umuntu yagiye guhiganwa adatsinze atanezerwa, kuko ntabonezerwa niyo yatsinzwe, kuko aba yagiye guhiganwa arondera gutsinda. Ariko je gushika no munsi twirahane tukwibaza yuko dufata yuko bimeze neza, kuko twamubonye bose yari mu mirimo yiwe isanzwe y'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka, aho yari arongoye n'ibikorwa by'inama nshingamateka uno munsi. Turabona neza naho twavuye ko ku rubuga rwa Twitter rwa Senere badashima ibyavuye muri ayo matora,
turizeye neza yuko ari icyo baba baraneguye bagiye kugishikiriza muri sentare ijejwe kubahiriza ubw'ubashingiro kuko bitegekanijwe n'amategeko kandi nabo bazi ko umugambo senere uri mu migambo yubahiriza amategeko twizeye ko atari nzira bazobicisha atari iyo nyine. Isaac rero ku batakuzi nyine wenda n'abagira ngo bamenye icyo wakoze iri shyirahamwe ryawe akopa mwakoze iki muri aya matora, uruhare rwanyu rwabaye uruhe, mwabonye iki? Ego mwe nuko muvuze ngo mumenyesha makuru burya uruhara rw'ishyirahamwe akopa Burundi muri aya matora y'ibihumbi 2020 ni uruhara ntangere. Nagomba ntangure kwibwira abariko baratwumviriza bose aho bari ku mpande z'isi ku bikorwa twagiye turarangura muri iki gikorwa kijanye n'amatora yo mu mwaka wa 2020. Twebwe nk'uko ishyirahamwe ryacu risanzwe mu migambi ya mbere yishinze hari gutsimbataza amahoro, gushaka ku mahoro arama, amatora nayo akaba ari mu nkingi nyamukuru zituma mu gihugu haba amahoro n'iterambere, bisanzwe biri mu mirimo twari twishinze kuzorangura muri iyi myaka. Rero twakurikiranye igikorwa c'amatora kuva igitangura, kuva hashirwaho abazoba bagize imigwi ijejwe gutunganya aya matora y'ibihumbi 2020, aho twagiye turarungika abanywanyi kugira ngo baje guterera nabo muri icyo gikorwa cyo guterera gutunganya amatora kuva ku rwego rw'igihugu urongoye amatora ku rwego rw'igihugu, mu migwi itunganya amatora ku rwego rw'intara no mu migwi itunganya amatora ku rwego rw'amakomine. Hanyuma muri icyo kiringo cyose tukaba twagiye turabikurikiranira hasi kuko ugiye kurorera amatora si ku munsi w'amatora gusa, amatora bayarorera kuva imbere hagati mu matora n'inyuma y'amatora. Twarashyize amahirwe nk'abandi turabisaba turemererwa, tukaba turi mu mashyirahamwe 40 yari yaremerewe gukorana n'umugwi seni muri iki kiringo c'amatora yo mu 2020. Rero twaragiye turakora ibikorwa byinshi bitandukanye dufashanya n'umugwi seni n'abandi bose baba bariko baraterera muri iki gikorwa. Tukaba twararorereye mbere ni mu gikorwa ca mbere cabaye ku biteka 9 gushika 12 bakivuka twagara mu 2019, aho seni yari yashize ahabona intonde z'abari yandikishije ngo azotore mu mwaka wa 2018, bakarongera bakandika n'abatari baronse uburyo bwo kushobora kwiyandikisha hamwe n'abari bifuza guhindura ibibanza by'amatora. Aho twari dufise abarorerezi b'ishyirahamwe akopa bagiye kurorera uko ibikorwa biriko biragenda mu ntara 15 ku 18 zigize Uburundi. Muri aya matora yaheruka kuba ku itariki ya 20 muri Rusama, abarorerezi b'ishyirahamwe akopa batanguye icyo gikorwa cyo kurorera kuva ku munsi ibikorwa byo kwiyamamaza byatangwa ku itariki 27 z'ukwezi kwa Ndamukiza mwaka wa 2020. Abarorerezi rero b'ishyirahamwe akopa barorera bakurikirana ibyo bikorwa mu ntara 17 zigize igihugu cy'u Burundi. Rero gushika n'ubu turacari ku kivi kuko amatora icyo umugwi seni washize ahabona ibiharuro by'ifata kibazo byavuyemo. Ubu rero turacabandanya kuko murazi yuko ibiharuro biba ntabanduka ariko byemejwe na sentare ijejwe kwizwashingiro. Twe turacakurikirana kugira tugiye turaba ukuntu bigenda, ariko kandi hejuru y'ibyo bikorwa byo kurorera no gutanga abanywanyi kugira ngo bashobore kuja gufasha mu gutegura amatora, twaratunganije n'ibikorwa byo kwigisha abenegihugu ibijanye n'imyifato ibereye mu gihe cy'imbere y'amatora, mu matora n'inyuma yaho, twabiranguye mu ntara nyinshi zitandukanye z'igihugu. None se Isaac, mu gihe bariya biyamamazaga bajyaga muri za mitingi zabo zo kwiyamamaza, aho hose mwajyagayo mwarabakurikiye, mwagiye mureba ukuntu bigenda? Egome abarorezi bacu aho bari muri izo ntara 17, umwe wese aho yabari yarakurikirana ibikorwa bihabera, kanatsinda twaba tubizi kuko
murazi yuko imbere yuko baca kwiyamamaza hatangwa ibirangamisi umugambwe wose cyangwa urunani cyangwa uwigenga atanga ikirangamisi cy'uko ibikorwa by'iyo bizokurikirana twabirondera tukabimenya hama tukagenda gukurikirana ni mu kibano murazi yuko igihe imyiyamamazo biri kwiraba hari ibikorwa biba by'imigambo bitabera ugasanga biriko birabera muri bijya bibanza biyamamarizamo mu nzira n'ahandi turakurikirana ukuntu bigenda gushika ku munsi w'amatora kandi gushika n'ubu twaba turiko turakurikirana. None se Izake iyo mwagendaga ndibwira ko nayo hari aho bageze niki mwabonye wenda kitari gisanzwe kuko hari aho bagiye bavuga ko hari ahantu ngo hagiye haba imirwano n'ibiki mwabonye bitari byiza? Turetse abandi barorerezi bashikije na 40 bari mu gihugu mu bice bitandukanye rero bw'iwanje indongozi narigiriye muri ntara ya Bujumbura ndaje mu ntara ya Bubanza naje Muramvya ndashika mu ntara ya Gitega ubw'iwanje nigiriye hanyuma nagomba mvuga yuko abo baba baravuze ko habaye imirwano ari bihuha nta mirwano yabaye ariko yarashitse mu bibanza bimwe bimwe hakaba imishamirano mito hagati na cyane cyane y'ugwaruka bw'imigambwe ariko nta byinshi byononekaye kiretse yuko hari igice ariho ahantu hamwe hari byatumye iyo mishwano hari abantu babiri bahasize ubuzima n'abandi bakomeretse mugabo ariko byita imishwano byita imirwano n'akantu nyene kisanganya ryabaye hagati y'intuze y'abo banyamigambwe ariko ibintu byasubiye mu buryo atabyinshi birononekara. Ubu se nk'ubu wowe nyine ishyirahamwe ryanyu ryohereje indorerezi kujya kureba gukurikirana uko amatora yagenze kandi ntabwo ishyirahamwe ryanyu ntabwo ari rishya cyane mugereranije n'ibindi bihe murabona amatora y'ubu ngubu ni akahe karusho niki arusha ayandi matora yabaye? Ishyirahamwe ryacu ryavutse mu mwaka wa 2009 niho ryemerwa n'amategeko gukora tugatangura gukurikirana amatora kuva icyo gihe guhera yo mu 2010 turazi uko amatora agenda gushika kuri uno munsi biribonekeza neza yuko abarundi baguma batera imbere mu bijanye na demokarasi no gutsimbataza amahoro uko byagiye bibagirana muravye nk'amatora yo mu 2010 inyuma yayo haragize abivumbura haraba n'abatera amagrenade mu gisagara mu 2015 barabonye yuko habaye ibintu nyene bitameze neza hamwe hariho n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi bata kuba amazi kuko abarundi bari bamaze gutera iyindi ntambwe bari bakiri mu gihe cy'uko hari umuntu ashobora kwinyagira ubutegetsi ku gikenye tugaca turaba amatora y'uno munsi dusanga abarundi barateye intambwe cyane mu bijyanye na demokarasi no gutsimbataza amahoro kuko turetse utuntu dutoyi twabaye kw'imishamirano naho byatubabaje kubera hari abantu babiri bahasize ubuzima ibyo byaratubabaje ariko biraboneka neza yuko imishwano n'imishamirano itibonekeje ahantu henshi nk'uko byibonekeza mu bihe byaheze kandi uno munsi aho umugwiseni rero amatora ushiriye haboneye hari ubwifata kibanza turabona neza yuko aho mu bindi bihe bazabumva bamwe bavuze ngo turiyonjoroye mu matora gushika no munsi ahubwo bariko imigambi itandukanye iriko irateza uwayatsinze birerekana rero ko ari intambwe nziza kandi ni ku munsi w'amatora nta ngorane n'imwe twigeze tubona mu gihugu aho twari hose ibintu bimeze neza gushika no munsi amatora twovuga yuko amatora y'ubu yabaye amatora meza cyane kurusha ayandi matora yose yaramaze kuba mu gihugu cy'u Burundi.
nagira ngo rero kubera nyine ko urimo kubiduhamiriza ko wagiye hari aho wagiye gukurikirana amatora ko warabonye ibintu bimeze neza, nagira ngo ugire icyo ubwira abanyagihugu rwose bashoboye kwikorera umurimo wabo wa demokarasi. ubwa mbere nagomba mpere ku gukeza inzego zari zijeje gutunganya amatora, inzego z'igihugu, inzego zijejwe umutekano, hakaba n'abanyamigambwe bari mu ihiganwa, inani z'imigambwe n'abigenga, kuko bazitwayemo neza, tukaba twashoboye gushika ku matora meza cyane atuma igihugu cy'u Burundi kiba icyitegererezo cy'abanyamahanga mu byo gutunganya amatora meza mu mutekano kandi yubahirije ingendo ya demokarasi. Ku benegihugu nabo bitabye amatora ku bice birenga 87%, nagomba ndabakeze cyane, barerekanye ko bafite umutima wo gukunda igihugu kandi bafise icyo baterera mu itunganywa ry'igihugu cyabo n'imitegurwa ry'imigambi ya kazoza y'igihugu. Ni intambwe idasanzwe kuko ni ibihugu bike bishobora kuja mu matora, abenegihugu bashobora kwitabirira amatora kuri urwo rwego gushika kuri ivyo bice kandi bakayajamwo batekanye, bakavyuka kare washaka ku buryo nyuma yo gutaga henshi basanga n'abahejeje gutora, hama bagaca birangurira imirimo yabo. Birerekana kandi ko batawe yuko mu gihe c'amatora imirimo ibandanya. None se reka noneho ubwire n'andi makungu, kuko nta muntu washobora gukeka ko hari amatora ashobora kuba muri Afurika hatabonetsemo indorerezi ziturutse mu mahanga. Amakungu nagomba yabwire yuko amatora ni igikorwa cya bene igihugu, kikaba ari igikorwa cy'igihugu kanatsinda kijanye n'ubwigenge bw'igihugu. Nico gituma rero kugira ngo amatora yemerwe ntibikenewe yuko haza abanyamahanga. Amatora na y'abarundi kandi yerekeye igihugu cy'u Burundi. Nico gituma kazoza k'igihugu n'itunganywa ryabyo ziga abarundi ubwabo. Abanyamahanga babyifuza ni ukuba abarorerezi ariko bataba abantu baza gutanga isomo bakaza kugomba kwishira mu kibanza c'abarundi aho bavuga ngo twe tutaje ntibikunda kanatsinda n'ubwo bw'iwabo ntitugenda kuko turubahiriza ubwigenge bw'ibindi bihugu. Nabo no kumenya yuko ubwigenge bw'igihugu cy'u Burundi ari ntavogerwa, ibibazo by'igihugu bitunganya byazo ibibazo abarundi bonyene ubwabo. Izakari n'ikintu nibagiye kukubaza, ese iyo umuntu agiye ari nk'indorerezi nkawe aho wagiye, tubwire uwo munsi wawe wakoze iki? Indorerezi ikora iki? Mu bisanzwe indorerezi si uja kwita mu itunganywa ry'ibikorwa, nuja gukurikirana uko ibintu biriko biragenda kugira ngo ashobore gutanga intererano yiwe mu gutuma amatora yemerwa ko yagenze neza canke yagenze nabi. Hanyuma mu cegeranyo atanga bituma birerekana ishusho y'uko amatora yagenze, maze agacagira akatanga n'intererano ituma amatora azokurikira ategurwa neza kurusha, kuko iyo hari utunenge tuba twabaye gutyo cegeranye urabivuga ukavyerekana ukongera ugatanga n'intererano y'ukuntu ubona ibintu vyotunganya kugira bibe vyiza kurusha. None se Izake, nk'abantu iyo bavuga wenda ngo amatora ngo yarafifitswe cyangwa umuntu akavuga ati ntabwo nakwemera ibyavuye mu matora, ukeka ko nk'icyo gihe niki kiba kitagenze neza mu matora? Ese byashoboka ko hari nkuza gutora bakamutegeka gutora wenda ko yagomba gutora Evariste kandi yarashaka gutora agatorwa se cyangwa undi? Abantu benshi nk'uko nabivuze ubwa mbere, nta bantu kenshi bakunda kwemera ko batsinzwe, kuko iyo wagenda ubwira abantu ngo nzotsinda hama ntutsinde, iyo kuvyemera biragora benshi. Rero kenshi kuvuga ngo banyize udafite ivyemezo kuba ari kurenga amategeko ubwa mbere,
no kutubahiriza agateka k'abarundi ubwabo baba bagiye gutora. Nagomba gute ko amatora aba mwibanga. Amatora rero aba mwibanga kuza kuvuga ngo bankoreye ku bwishi mu gihe bariko baraharubura ivyo uri kuravuga bitabonetse uri kurabesha kiba ari kinyoma kuko muri kugira muri kazi k'ubwiherero nta numwe yigera amenya ico mugenzi we yatoye. Rero ikintu cerekana ico abantu batoye ni iyo bariko baraharubura. Turazi uko amatora yacu yari atunganije, uko amatora yari atunganijwe mu Burundi muri kino gihe, ata kuntu yari kwibwa kuko ingingo ya 63 y'itegeko rigenga amatora itegekanye uko n'iharurwa ry'amajwi rigenda. Amajwi hejuru y'abagiye baba bagize ijyabiro y'amatora aharugwa hariho abarorerezi b'imigambwe n'abigenga bitoje, kandi haratorwa ivyabona bitatu mu benegihugu baba batoye mu nyuma. Baraba muri batoye ubwa nyuma batatu bazi gusoma no kwandika bakabacaguramo kugira babe ivyabona. Rero bayaharubura haba hari bagize umugwi w'ibiro vy'itora ibiro bitatu abaje baserukira abarorezi baserukira imigambwe inani n'abigenga hamwe n'abarorezi aba bavuye mu mashirahamwe haranira inyungu z'abenegihugu hamwe n'amashengero biba ku mugaragaro. Kandi aho bose icegeranyo cy'ibivuzo abo bose bari ngaho bagenda bagisinyeko, kandi abaje baserukira abitoza bagenda batwaye ikopi y'ico cegeranyo. Ayo majwi acaduga kuja akaja kwegeranyirizwa hamwe ku rwego rwa komine, naho nyine biba abarorezi baserukiye abitoza ariho bari. Mw'ico gihe rero ntivyumvikana ukuntu amatora kuva ku gisandugu abarorezi babitoza ariho baba bari agaharugwa ku mugaragaro nabo ariho bari bagasinya ku cegeranyo, umuntu acagaruka inyuma ngo bamwize. Nibyo ndumva mukwiye kwishimira umurimo mwakoze uko mwabafashije abanyagihugu kugira ngo bitorere. Tukaba twizera yuko ibintu bizagenda uko mwabyifuje, ko nyine igihugu giye gukomeza gutegekwa mu buryo bwa kidemokarasi. Nkaba ngira ngo ngushimire, kiretse niba hari ijambo usigaranye nshaka kubwira abatwumva. Egome ijambo rya nyuma nobwira abariko baradukurikirana, amatora y'Uburundi yabaye kuri izi tariki 20 z'ukwezi kwa Rusama, yabaye amatora meza cyane kurusha andi matora yose igihugu c'Uburundi cari kimaze kugira, kuko nabonye narumvise uko yagenze kuko je nasabye kubona amatora mu 2023. Hanyuma yarerekanye neza cyane yuko abarundi duguma dutera intambwe mu bijanye na demokrasi, kandi ubu dusigaye turakarorero mu bijanye n'intwaro rusange, tubahiriza ubwigenge bwa muntu mu bijanye n'ivyumviro vya politike n'amatora kurusha ibihugu byinshi cyane. Habasaba mbere abanyamahanga bashobora kumva ikirundi ko boza mu Burundi bakaza kwigiraho ukuntu amatora atunganywa neza n'ukuntu demokrasi ishobora gutsindakazwa mu gihugu. Ndagushimiye, urakoze. Murakoze cyane mwubahwa mumenyesha makuru. Ndashimiye n'abantu bose bariko bari ku mpande zine z'isi. Ntibikiri inkuru rero n'impamo ko Burundi bugiye kuyorwa ahanini n'ishyaka CNDD-FDD, ariko umwanya wa perezida wa Repubulika ari no mu nteko nshingamateka, nubwo hagitegerejwe intambwe yindi ikomeye y'uko urukiko rushinzwe kurinda ibwirizwa shingiro kuri constitutionnel rugomba kwemeza ibyatangajwe n'umurwi ujejwe amatora seni. CNDD-FDD niki? CNDD-FDD, Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie, ni ishyaka rya politiki ry'i Burundi. Ryavutse ku mugaragaro ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 mwaka w'1994, rihita rimenyekanisha umutwe w'ingabo intagoheka FDD, force de défense de la démocratie, wagiyeho nyuma y'urupfu rwa Perezida Ndadaye wishwe ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 10 mwaka w'1993. Iryo yicwa ry'umukuru w'igihugu
wari umaze amezi 3 gusa atorewe kuyobora Uburundi, ryatumye igihugu cyinjira mu ntambara ikaze, haba ubushyamirane hagati y'abahutu n'abatutsi. Intambara iburudaca imara imyaka igera ku 10. Inyeshyamba zo mu mutwe FDD zafashe intwaro zirwana n'ingabo z'igihugu, zari ziganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi. Ishyaka CNDD-FDD ryo ryari yingajemo abo mu bwoko bw'abahutu. Mu mwaka wa 2003 ishyaka CNDD-FDD ryacitsemo ibice bibiri. CNDD-FDD yagumanye iryo zina, nuko Petero Nkurunziza atorerwa kuriyobora, naho CNDD gusa iyoborwa na Leonard Nyangoma. Mu mwaka wa 2003 nibwo wayoboraga igihugu Domitien Ndayizeye yagiranye amasezerano yo guhagarika intambara. Ku ruhande rwa CNDD-FDD hari Petero Nkurunziza. Ayo masezerano yiswe ya Pretoria. Muri ayo masezerano bemeye kugabana ubutegetsi no kuvanga ingabo bakurikije amoko. Guhera ubwo CNDD-FDD yinjira mu nzego zose z'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi. Mu mwaka wa 2005 ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa gatandatu habaye amatora, maze Petero Nkurunziza aterwa kuyobora igihugu cy'u Burundi. Tubibutse ko yatowe n'inteko y'abashinga amateka Parlement. Mu mwaka wa 2007 hagaragaye ubwumvikane buke hagati y'abarwanashyaka ba CNDD-FDD, abari byegera bya Perezida Petero Nkurunziza wayoboraga igihugu n'abari byegera bya Rajab Hussein wayoboraga ishyaka CNDD-FDD. Muri kongere idasanzwe y'ishyaka CNDD-FDD yo mu kwezi kwa kabiri mwaka wa 2007, Rajab Hussein yirukanwe ku buyobozi bw'ishyaka asimburwa na Jeremy Ngendakumana. Mu mwaka wa 2010 habaye amatora yo gupiganira kujya mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu. Umukandida wa CNDD-FDD wahagarariye ishyaka mu gupiganira umwanya wa Perezida wa Repubulika abari Petero Nkurunziza atorerwa kuyobora igihugu, ndetse no mu zindi nzego nk'inteko ishinga amategeko na Sena. Ishyaka CNDD-FDD ryaje ku mwanya wa mbere. Muri icyo gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gatorwa sabanze kwinjira mu nzego z'ubuyobozi. Kuva muri uwo mwaka wa 2010 ishyaka CNDD-FDD ryagize ubwiganze mu miyoborere y'igihugu kugeza mu mwaka wa 2015 ubwo hagombaga kongera kuba amatora y'abayobozi. Mu mwaka wa 2015 waranzwe n'ubwumvikane buke hagati mu bayobozi ba CNDD-FDD, kugeza ubwo bamwe muri bo bifatanije n'abashaka gukoresha ingufu za gisirikare ngo bakore ku buyobozi Petero Nkurunziza wari umukuru w'igihugu. Icyo gihe ngo ntago bari bishimiye ko ishyaka CNDD-FDD ryongeye guhitamo Petero Nkurunziza ngo abe ari we urihagararira mu matora yo guhatanira umwanya wa Perezida wa Repubulika. Ubwo byamenyeshwaga abanyagihugu ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2015 nibwo imidugararo yarushijeho gukara. Amatora yarateganijwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu muri mwaka wa 2015 yimurirwa mu kwezi kwa karindwi muri uwo mwaka nyine wa 2015. Byagiye impaka zango turwane. Havugwaga ko itegeko nshinga ry'u Burundi ryemereraga umuntu kwiyamamaza inshuro ebyiri. Havugwaga rero ko ari ku nshuro ya gatatu Petero Nkurunziza yiyamamariza kuyobora Burundi. Nyamara muri icyo gihe mu mpaka z'urudaca abarundi baje gusobanukirwa ko Petero Nkurunziza yari agifite ububasha ahabwa n'itegeko nshinga, kuko byari inshuro ya kabiri yiyamamariza kuyobora Burundi binyuze mu matora yitabiriwe n'abanyagihugu, kuko mu mwaka wa 2005 yari yaratowe n'abashinga amateka gusa. Byabaye insobe kugeza ubwo hakoreshejwe ingufu za gisirikare ndetse n'imigumuko ya bamwe mu baturage kugira ngo haburizwemo amatora yarateganijwe kandi banakure Perezida Nkurunziza ku butegetsi ku ngufu za gisirikare. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2015 abayoboke b'ishyaka bacitsemo ibice n'ingabo z'igihugu nazo zari zaracitsemo ibice. Kuri uwo munsi haburijwemo kudeta. General Godefroid Niyombare, umwe mu bahoze muri FDD, ni umwe mu bari ku isonga ry'abari bitandukanije n'abasangirangendo b'intagoheka bo muri CNDD-FDD, ndetse niwe watangaje ko Petero Nkurunziza atakiri Perezida w'u Burundi. Nyuma kudeta irapfuba kuko inkoramutima z'abagumyabanga zunze ubumwe zirwanya icyo gikorwa cyari kigambiriye gufata ubutegetsi bidaciye mu nzira za demokarasi, bidaciye mu matora. Uwo munsi ntuzibagirana mu mateka y'ishyaka CNDD-FDD, ndetse yewe ntuzibagirana mu mateka y'igihugu cy'u Burundi. Nyuma y'imyivumbagatanyo n'imidugararo, amatora yo gushyiraho ubuyobozi bushya yarabaye, yitabirwa n'amashyaka menshi. Imbaga nini y'abarundi barongera bahitamo Perezida Nkurunziza. Umukandida w'ishyaka CNDD-FDD atorwa ku majwi 73 n'ibice 90
na rimwe by'abitabiriye amatora. Nyuma y'ayo matora habaye impinduka mu buyobozi bw'ishyaka CNDD-FDD. Nibwo mu mwaka wa 2016 Evariste Ndayishimiye wari usanzwe azwi mu bagumyabanga yatorewe kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Mu mwaka wa 2018 Petero Nkurunziza yaje gutorerwa kuba umuyobozi w'ikirenga uhoraho w'ishyaka CNDD-FDD. Mu rurimi rw'ikirundi ni imboneza y'amako. Mu kwitegura amatora yo mu mwaka wa 2020 umugambwe ishyaka CNDD-FDD ryatanze General Major Evariste Ndayishimiyeho umukandida uzaserukira CNDD-FDD muri aya matora. Amatora akaba yarabaye ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2020. Urwego rushinzwe iby'amatora mu Burundi Seni ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2020 rutangaza by'agateganyo ibyavuye mu matora. CNDD-FDD yegukanye intsinzi, General Major Evariste Ndayishimiye yegukana amajwi ya mbere. Iyi nkuru dukesha bamwe mu bayoboke b'ishyaka CNDD-FDD batubwira ko abayoboke b'iryo shyaka bitwa abagumyabanga, abagore muri CNDD bakitwa abakenyerera rugamba, naho urubyiruko rwa CNDD-FDD kuva ku myaka 18 kugeza kuri 35 bakitwa imbonerakure. General Major Evariste Ndayishimiye watorewe kuyobora Burundi mu gihe cy'imyaka 7 ni muntu ki? Evariste Ndayishimiye yabyirutse akunda kwiga. Mu mwaka wa 1976 yatangiye amashuri abanza, akomereza mu mashuri makuru, yarangije mu mwaka wa 1991. Akirangiza ahise yiyandikisha gukomeza amashuri yisumbuye muri kaminuza y'u Burundi mu ishami ry'amategeko. Mu mwaka wa 1995 yari umwe mu banyeshuri bake b'abahutu barokotse ubwicanyi bwakorewe abanyeshuri bo mu bwoko bw'abahutu. Ubwo kaminuza ntiyabaye akikomeje, ahita ajya muri FDD, Force de Défense de la Démocratie, umutwe wakoreshaga intwaro ugamije kurwanya ubutegetsi bwariho bwari bumaze kwica Perezida Melchior Ndadaye wishwe amaze amezi 3 gusa atowe n'abanyagihugu ku mwanya wa Perezida w'u Burundi. Akaba ari nawe wa mbere wari utowe bwa mbere n'abanyagihugu ngo ayobore igihugu cy'u Burundi. Mu bapfuye bishwe mu gihe kimwe na Perezida Melchior Ndadaye havugwamo abatari bake bo mu muryango w'uyu Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye ageze muri FDD yahise aba umwe mu basirikare bakuru, ashingwa imirimo yo kuyobora ingabo mu turere twinshi tw'imirwano. Bidatinze yaje gushingwa kwiga no gutegura gahunda y'imiyoborere y'urugamba, président du bureau chargé de la conception et de la planification de la politique de la lutte. Mu mwaka wa 2002 FDD, Force de Défense de la Démocratie, yiyemeje guhagarika imirwano. Mu mwaka wa 2003 FDD yasinye amasezerano yo guhagarika intambara na leta y'u Burundi bise amasezerano ya Pretoria. Icyo gihe bemeye kugabana ubutegetsi hakurikijwe amoko. Mu mpera z'umwaka wa 2003 nibwo FDD yinjiye mu myanya y'ubutegetsi. General Evariste Ndayishimiye aba umwe mu bagize komisiyo ishinzwe guhagarika imirwano ku mpande zombi, membre de la commission mixte de cessez-le-feu. Mu mwaka wa 2004 General Evariste yashinzwe ububiko n'igenzura ry'ibikoresho bya gisirikare by'ingabo z'u Burundi, FDN, responsable chargé de la logistique dans la force de défense nationale. Mu mwaka wa 2005 General Evariste yagizwe umugaba w'ingabo wungirije w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Mu mwaka wa 2006 General Evariste yagizwe ministre w'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Kuva mu mwaka wa 2007 kugeza mu mwaka wa 2014 General Evariste yagizwe umukuru w'ibiro muri Presidence ya Repubulika ashinzwe ibirebana n'ibya gisirikare, chef de cabinet militaire à la présidence de la République. Mu mwaka wa 2014 General Evariste yabaye umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe iby'indege zica mu Burundi, directeur général de la société burundaise des entrepôts et d'assistance des avions en escale au Burundi. Nyuma General Evariste yagizwe umuyobozi mukuru w'ibiro muri Presidence ya Repubulika ashinzwe ibya gisivil, chef de cabinet civil à la présidence. Mu mwaka wa 2016 General Evariste yatorewe kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD. Ku tariki ya 20 Mutarama mu mwaka wa 2020 muri kongere yateraniye Igitega nibwo General Major Evariste Ndayishimiye
yatowe n'abagumyabanga ba CNDD-FDD ngo azabahagararire mu matora yo guhatanira umwanya wa perezida wa repubulika yari ateganijwe ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2020. Tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2020 Seni itangaza ko General Major Evariste Ndayishimiye yegukanye intsinzi ku mwanya wa perezida wa repubulika. General Major Ndayishimiye ni umugabo w'imyaka 52 y'amavuko kuko yavutse ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 1968 avukira ku musozi wa Musama muri komine ya Giheta muri province ya Gitega. Evariste Ndayishimiye yashakanye na Angelina Ndayubaha bafite abana 6. Ni umuryango w'abakristo muri Kiliziya Gatolika. Evariste Ndayishimiye ngo akaba ari umukristo udasiba misa kandi wemera Imana.